Ukoni gukora Aisha fasha wari kimuga ura amaguru ko mara akora wakugana kandi woshobora ugana zawana byo woshobora aho wicaye ngaha urengana wese ngo fasha uraje kuja amafaranga goye kuronka aha wakudandaza wo bishobora kana kuba wigira abamugabe kende gufasha sinke nyange fasha hasoni ngo fasha abicara bagomba gufashwa si nka wewe amaboko yawe ushobora kudandaza Oh no! Asha. Ariko kubera iki wicaye ngaho? None ko mbona amosozi ari menshi wakubiswe. Numa basi ndaguhe. Ama ureke kugumbugira Ora rero ureke kugumurira. Hano cyugumurira ukiri ubukonderega gusaba ntucyugumurira. Ushaka arago ushaka nawe akakwiye. Sibyo? Urakoze nawe gushira. Ari gweza. Amen. Nawe guheza gihe. Kandi sino kwifuriza ko waguma mu bubuzi. Erifo nayo kurondera akantu kabura kora. Naho ko butuntu twutupfa kugatereka ngaho. Wotereka ivoka ngaho kazura dandaza. Erega kubura ikimuga suko Imana yoba yaraguhevye. No. Aho urashobora gukora nawe karondera ikikubesha. Hama rero je ndibaza ndabandana iki. Hama je ndagiye usaba uronka sivyo? Kandi Imana ikongera umugisha. Ngo tuvuga. Ni witi. Kesi ndi kimuga. No, kubera ko ushobora kujya mwibarabara ukigira ikimuga kandi utari kimuga. Impamvu njya mwibarabara ni hari abantu ngaha ku isi bibaza yuko ibimuga biba byicaritse biba biriko birigirisha. Kurumva bakanka kubifashiriza. Ariko ico nsanze ku isi nuko hari abantu babi n'abantu beza. Okay? Amahera wamuhangira ndagwize ka. Kubera niwe muntu usanze ku isi umutima mwiza. Abantu benshi banciye ko bamwe barankubita abandi barambira ibindi bintu ariko wowe umuntu mwiza urampaye amafaranga bamwe bamvunaguye ngo bararaba yuko ngize iki